Cete ca mbere Pawulo yandikiye abitesalonika 5:19 yarabahanuye ababwira ngo ntimukababaze mpwemu yera. Kuzimya mpwemu yera canke kubabaza mpwemu yera irahakwa gusa. Aha yababwiye ngo ntimukazimye mpwemu yera, ntimugakengere ivyo abavugishwa n'Imana, musuzume vyose mugumye ivyiza. Niyo mpanuro yabahaye, ntimuzimye mpwemu yera. Mumuzimije arazima. Ni nka kurya ushobora kubwira umuntu ukamubwira ngo hora, arashobora guhora neza ntasubire no kuvuga. Urashaka kumuzimya mu buryo bwo kutumvira icyo ariko arakubwira. Pawulo rero yarahanuye abitesalonika arababwira ngo ntimukazimye mpwemu yera. Kuvugishwa n'Imana n'ingabire ya mpwemu yera. Dukengereye rero ivyo bavugishwa n'Imana, mu yandi majambo tuba dukengereye mpwemu yera, kuko uvugishijwe n'Imana abarongowe na mpwemu yera. Ntimugakengerere ivyo bavugishwa n'Imana. Ushobora kubikengera mu buryo bumwe canke ubundi. Buryo umuvugishwa n'Imana hari gihe avuga ukabisigura kutariko ivyo ariko aravugishwa, canke ugatangura no kumutuka no kumuvuma. Nagira ndakubwire ngo uzoba uri kurikwegera, uzoba uri kutuka Imana. Mu yandi majambo gukengera abavugishwa n'Imana uba uri kurakengera canke uba uri kurazimya mpwemu yera. Ariko turemerewe gusuzuma vyose tugaca tugumira ivyiza. Umuntu ariko aravugishwa n'Imana nubwo aba ariko aravugishwa na mpwemu yera, uremerewe kubisuzuma wewe ukaca ufata ivyiza, ibibi ukabireka. Uko hari igihe umukozi w'Imana ahagarara nko ngaho imbere, ijambo rimwe yavuze mu majambo ngira umuyoro wayo, umuntu agafata akajambo kamwe gusa yavuze ariko aravuga nk'akantu nk'akarorero, ariko amajambo akomeye yavuze ukayagwiza n'ubusa cyangwa ugatangura kumucira urubanza. Suzuma, ufata ivyo vyiza yakubwiye ubigire gwawe, hanyuma bijya utashimye ubireke ubishire ku ruhande. Mugabo ntuvuga amajambo menshi cyangwa nguze kuroga abandi, uko hariho abantu baca baroga abandi. Ibi bintu yavuze sivyo. Urongorwa na mpwemu yera aremererwa gusuzuma agaca agumya ivyiza, ibibi akabireka.